banywanyi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu, namwe bagenzi bakunzi b'ikiganiro Deutsche Kurs, ndabaramukije ndabifuriza ikaze muri ica kiganiro mumenyereye, ikiganiro cihaye intumbero yo guterera umuganda kuri abo bose mu Burundi canke ahandi bifuza kumenya kuvuga, kumva, kwandika no gusoma ururimi rw'ikidagi. Ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cyo muri kaminuza y'u Burundi, akaba ari jewe Paul Ndayihereje ngenda kibashikiriza. None kuri uno munsi umuntu yo kwibaza tugiye kuganira iki, tugiye kuvuga kubijanye n'iki biyerekeye urwo rurimi twifuza kumenya. Integuro ku bafise amahirwe bakabibona, tugiye kubona ahanini ikintu bita temporale prepositionen. Ikiganiro ca mbere kijanye na temporale prepositionen. Prepositionen nkuko musanzwe mubizi n'umurwi w'amajambo. N'umurwi w'amajambo atandukanye mugabo ahurira ku kintu kimwe, ahanini kijanye n'ico bita fonction grammaticale, grammatische Aufgabe. Grammatische Aufgabe canke grammatische Funktion. Mwavyumvise neza, n'amajambo atandukanye mu kwandikwa, mu gusomwa, ariko ahuriye novuga ku gikorwa, intererano y'ayo majambo iyo umuntu ariko yandika canke yumva canke asoma mbere amungane mu kidagi. N'amajambo atandukanye mugabo kuri uno munsi tuza kwibanga cane ku majambo atatu. So kuvuga ko ari ayo gusa, hariho arenga ya tatu mugabo muravyumva ntitwoyibonera rimwe vyose. Tuza kwibanga rero amajambo ahanini atatu. Yandikwa gute, avugwa gute, bayasoma gute. Ijambo rya mbere muri uyo murwi w'amajambo bita temporale prepositionen ni ama. Ijambo rigira kabiri tuza kwibanda muri kino kiganiro cuno munsi ni ijambo ryandikwa risigura, rivugwa, ryandikwa, barisoma Ijambo rigira gatatu ariryo rya nyuma kuri ikiganiro ni ijambo rigizwe n'amajambo abiri mugabo novuga ari une unité grammaticale. N'amajambo abiri adasa mugabo akoreshwa dans un contexte donné, agasigura ikintu kimwe. Ni von bis. Ngayo ya majambo atatu tugiye kwibanda ko muri kino kiganiro. N'amajambo von bis. Yandikwa différemment, asomwa différemment, mugabo arahuriye ku kintu arico bita
grammatische Funktion, grammatische Aufgabe. C'est une fonction grammaticale dans un agencement de mots. Ariyo bita une phrase. Temporale preposition. Nico tugiye kuraba kwihweza turabe amajambo atatu kuri uno munsi mugabo tuzobandanya ikiganiro turabe icyo asigura n'ingene bayakoresha mu rurimi rw'ikidagi ukungene yandikwa ivyo vyo mwabibonye ni ama von bis. Aya yose afise ikintu ahuriye kuri iki kintu kiri ngaha muri iri jambo riyaranga. Temporal. Temporal, c'est un mot d'emprunt ivuye mu kilatini yitwa tempus. Tempus muri singulier, muri pluriel ni tempora. Tempus, tempora. Muribuka yuko mu vyukuri les substantifs zose zifise deux formes. Forme singulier, forme de pluriel. Tempus rero ni tempus singulier, au pluriel ni tempora. Niho havuye iyi adjectif. Mugira mwavyumvise, tempus ni substantif mu kilatini no kuvuga le temps. Le temps mu kidagi die Zeit. Die Zeit, igihe. Temporale prepositionen. Prepositionen nazo numurwi twabivuze tugitangwa numurwi w'amajambo. Ayo majambo agize uwo murwi afise comme fonction grammaticale de donner des précisions, de donner des indications, de donner davantage d'informations relativement au tempus, au temps donc. Ce sont des mots qui renseignent sur le temps. Les cambere de situer clairement le cadre tugiye kubona izi preposition kwari zitatu zisangiye iki zisangiye igikorwa cyo gutanga précision information sur la dimension temps. Ngaha icyo mukwiye kumenya nuko ngaha turi dans le cadre des activités. Dans le cadre des activités. Les activités umuntu akora. Ibikorwa bitandukanye umuntu akora ku munsi, mu ndwi, mu kwezi, mu mwaka canke mu myaka. Iyo umuntu avuze rero icyo umuntu arangura, ico kintu mu kidagi ni traduit par un verbe. Un verbe. Une activité entreprise faite, initiée par umuntu est généralement traduit, illustré par un verbe change ico bita combinaison nomen-verbe. Une combinaison de un substantif et un verbe. Aha muca mwumva rero iyo umuntu avuze yuko akora ikibazo kumbura umuntu yoca abaza ni gari. Reka tuvuge ikintu gisanzwe, kuja ku kazi, kuja kw'ishure. Ikibazo kiza gifatanye no kugenda uva ahantu uja ahandi no kugenda ugana ishure, no kuva muhira ugana aho ukorera.
ikibazo gica kiza ni ryari. Ibi rero birafise ingene bivugwa mu Kidagi. Kugenda turabizi, kwishuri turabizi, ku kazi turabizi, mugabo turakeneye akantu kabwirizwa kubaho kaza kenshi inyuma y'iryunga, inyuma ya verbe. Donc dans le système de communication hariho le verbe d'action niyugana, mugabo hagati y'ivyo bibiri hariho ikintu obligatoirement kibwirizwa kuza, ni preposition. Nkuko tuzobibona n'amajambo nivyo, n'amajambo ego arangwa n'ico gikorwa lié, servir ou déterminer, définir une relation entre ikintu n'ikindi, généralement ni ikintu kiri dans le verbe. Nkuko tuzobibona rero n'amajambo kenshi magufi. Ni nkuko mubibona ngaha uburorero ubutatu. Ama ni jambo rigizwe am. Indome zibiri zitarenga, co kimwe na eka mbere na fon, mugabo fon irimwo indome zitatu yaba fon canke bis. Mugabo turaza kubigaruka ko tubirabe, tuvyihweze, tubifatira dans leur contexte opérationnel ko novyita. Ngiki ico tugiye kuganira. Ni cambere temporale preposition. Narimpejeje kwibutsa ivyari vyo temporale, ivyari vyo preposition, ico bikora, ikibiranga. Nibi tuza kuona de manière beaucoup plus concrète. Ikindi kiza kuranga iki kiganiro cacu muribuka, intambwe yose tukora turiga, turabira hamwe, dufata des structures grammaticales, ingene zimeze, ingene zikora nikiziranga. Mugabo muribuka duca tubwira ko tukaraba des verbes spécifiques. Des verbes spécifiques novuga directement rattachés à la thématique y'iyo ntambwe tuba turimo. La structure grammaticale ni yihe. Turafata kenshi irivuga, amavuga abira atatu, mugabo ngaha muri iki kiganiro c'uyu munsi turaza kwihweza de façon spécifique ingene aya amaverbe kwara atatu ingene yubakwa, ingene bayakonjuga. Mu yandi majambo, nous allons nous intéresser à leur système de conjugaison. Arico nise igice ca kabiri c'iki kiganiro ni verbe conjugation. Citwa verbe conjugation. Verbe conjugation ni jambo verbe conjugation, mais uryiweje neza ucubona yuko ni jambo rigizwe n'amajambo abiri afatanye, mugabo asigura kimwe igihe afatanye. Hari uruhande rumwe conjugation, urundi ruhande na verbe. Conjugation, c'est un substantif, un nom commun. Ivuye dérivé d'un verbe bita conjugieren. Le verbe yitwa conjugieren. Le verbe conjugieren ni iki? Nuguhadikiriza, gukonjuga. Ariho havamwo conjugation. C'est l'action
de conjuguer. Uruhundi ruhande mwabibonye mwavyumvise ni verbe. No kuvuga iki ni le système de conjugaison des verbes. Twarigeze kubibona igihe kimwe, nuko kimwe mu bindi vyinshi biranga des verbes, nuko ces verbes, ces mots, cette catégorie de mots, zikora gute, zikora iki, ils sont conjugués. Ce sont des mots qui ont pour vocation, je dirais, j'ai envie de dire, qui ont pour vocation d'être conjugués. Isigura ichi. Le mot, en l'occurrence le verbe, si il n'est pas conjugué, ce mot-là n'aura pas de sens. Le verbe, dès lors qu'il n'est pas conjugué, il n'aura pas de sens. Le verbe aura un sens. Et j'ai envie d'ajouter, de préciser, aura et de sens et de forme dès l'instant où il est conjugué. Nous pouvons dire que dès lors où il est employé, mis dans un contexte concret. Et qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte concret? Un verbe est intimement lié avec ce qu'il y a à sa gauche. Je répète, le verbe, dès l'instant où il est conjugué, donc mis dans un contexte concret, il commence à avoir et un sens et une forme. Du fait qu'on lui enjoint un autre mot, il est intimement lié à quelque chose qui se trouve à sa gauche. Et ce quelque chose qui est à sa gauche, il y aura et le sens et la forme. Le verbe twahereyeko igihe twatangura iki kiganiro yari le verbe sein et le verbe heißen. Deux verbes complètement différents dans leur forme, mugabo qui, mis dans un contexte de présentation de son nom, disent la même chose. Muravyuka, ich bin Paul. Mon nom c'est Paul. Ndashobora kuvuga ico mpejeje kuvuga mu ngano yandi majambo nkoresheje irindi rivuga. Ich heiße Paul. Wie ist dein Name? Nkoresheje le verbe sein. Wie ist dein Name? Est exactement la même chose que l'autre question formulée avec le verbe heißen. Nayoni, wie heißt du? Wie ist dein Name? Wie heißt du? Deux phrases interrogatives. Imi koresheje le verbe sein yindi heißen. Mugabo mwabonye. À l'infinitif ni sein, mugabo igihe ndiko ndavuga jewe ni ich bin. Ahandi naho wer bist du, wie heißt du? Donc, selon la nature du sujet, selon la nature de ce quelque chose entre guillemets, se trouvant à la gauche du verbe conjugué, donc le verbe mis dans un contexte concret, ce quelque chose n'y a la forme et même le sens. Si je dis ich bin Paul, ich heiße Paul, ndiko nivuga ich, mugabo niyo navuga mon frère, nzovuga nti mein Bruder, ça aussi on connaît, et qui est des relations de parenté dans un groupe familial. Mein Bruder heißt, mein Bruder ist.
urumva hamwe been ahandi ni is. Ivyo vyose, ce qui détermine ces formes ni l'élément se trouvant à la gauche du verbe conjugué. Ich, tu n'es pas mein Bruder. Ibi twagiye turabigira régulièrement. Aha tugeze uno munsi, nous allons nous intéresser rero à 3 verbes. Anfangen, arbeiten, na schlafen. Duheze turabire hamwe. 1. Bisigura iki? 2. Mbega quel est leur système? Zubatswe gute quand on veut leur donner un sens et des formes. Ngibi i très largement commenté les 2 sujets qui vont nous occuper aujourd'hui. D'une part, temporale, préposition, zitatu, de système de conjugaison, ici aussi de 3 mots, de 3 verbes. Eka dutangure ku cambere. Temporale preposition, twibukanye. Temporale preposition na amajambo magufi afise mugabe igikorwa grammaticalement important, dans la mesure où ces mots contribuent à clairement identifier ou donner des précisions sur une activité ryarikora. Ikibazo mu by'ukuri kiza kuronga inyishu ni was. Ikibazo ni was machst du? Was machst du wann? Ngiki ikibazo nyamukuru, ikibazo kikubaza, kibazo wari we wese, kibaza votre partenaire, was macht wann? Was macht man wann? Was macht man wann? Iri jambo wann nongaha twibukanye gatonya nico bita muracibuka Fragewort. C'est un mot sur lequel on bâtit, on se positionne pour formuler une question. Wann, wie, wer, wo, woher, n'ibindi. Wann rero ni imwe muri za Fragewörter mu kidagi bafatirako pour formuler une question. Muribuka aha twarahagumye igihe kitari gito aho nous avons essayé de tenter de faire une radiographie en fait de ce qu'on appelle les phrases ou structures de phrases en allemand. Pour le type de phrase qui interroge, qui pose question, il est inconcevable yuko ushobora kuyikora udahereye kuri iki kintu Fragewort. Wann, kimwe. Mais was, mais c'est aussi eine Fragewort. Fragewort selon le contexte. Was, wann. Izindi murazibuka wie, woher. Wie heißen Sie? Wie heißt du? Woher kommst du? Wie alt bist du? Wie viel kostet n'ibindi. Ngira ngo muciye mwibuka so kirekara. Tous ces mots, quand vous les écrivez niho uzibona neza, zose s'écrivent en commençant par des buchstaben V.
ngiyi w was wann woher und wo. Rero mu gukoresha izi temporale preposition yaba am yaba yaba la combinaison von bis, c'est que nous allons trouver un moyen grammaticalement adéquat, approprié pour répondre, pour venir à répondre à la question. Was macht man wann? Reka mbere tubishire kuri wewe, tubishire kuri jewe. Ndakubaza ndi was machst du? Was machst du? Am morgen. Ikibazo gute? Plus simplement, le plus simplement du monde, une phrase qui commence par eine Frage Wörter was. Muriama Frage Wörter atandukanye. Aha ni was. Was machst du? Le verbe ni machen, du ni wewe, du este am Ende, à la fin de ce verbe. Was machst du am morgen? Inyishu tuza guha rero iki kibazo ne pourra pas échapper à l'usage de. Vous l'avez déjà vu, abashoboye kubibona ngiyi ya préposition am. Ugomba kubaza umuntu ufatiye ku munsi w'indwi. Reka tubaze was macht, reka tuvuge papa wawe, was macht dein Vater? Uyu munsi ni ku munsi wa kangahe? Dufate ko ari ku munsi wa mbere, am Montag. Was macht dein Vater am Montag? Ngira ngo rien que à jeter un coup d'œil rapide sur l'agencement des mots constitutifs de cette phrase interrogative, mwamaze kubona déjà le mot am qui est la préposition bita temporale qui fait objet de notre attention. Umwanya usa n'urikura tuzimba, reka kumbure tugeze ngaha akuru uno munsi. Mugabo tuje inama twumvikana yuko kundwiza tuzobandaniriza ngaha nyene, aho mu by'ukuri tuzobona koko les contextes concrets différenciés de comment on emploie izi prépositions qui renseignent sur le temps. Je kubona ngaha was machst du am morgen? Morgen muribuka yuko ari mu gitondo. Was macht dein Vater am Montag? No munsi wa mbere utangurira indwi. Rero iki kiganiro cacu gisa nikigomba kugarukira ngaha, ikambere ntigisa kigarukiye ngaha. Ndabasezera ndababwira nti naho ubutaha, mwakoze, Imana ibahezagire.